nagomba ndababwira ikintu kimwe. Ijambo ry'Imana rirashobora kugutangaza mu gihe utari witeze ko ryo gutangaza. Ijambo ry'Imana urashobora gufatana uburemere butoyi ibindi bintu byose, ariko s'il vous plaît, ijambo ry'Imana ndanakwibutse ko ijambo ry'Imana niryo ryakuremye wewe ukumeze uri resultat y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirashobora kuja ahantu wewe utari wibwire ko ushobora gushika, ukabonera kugurura imiryango y'ibintu utari wibaza ko ryocamo. Kandi ntibisaba ko umuntu arinda kurivuga ngo aturagaye avuga ibwe, kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Ijambo ry'Imana rifise ububasha, rirashobora kugukuraho ikintu cananiye abantu bose, ariko ryo ryaza rikagikura. Uku kwezi turimwo ni ukwezi ko gutembagaza agakengego. Nagomba ndakubwire ngo ubikunze karashobora gutembagaza. Ndashobora kuba ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ntazi ikibazo ufise, ariko ijambo ry'Imana rirashobora kukurokariza rikinjira mu kibazo ufise rikakivura rikagitreta. Ijambo ry'Imana ntiriza ngo risubire inyuma, riba rije kugira ngo ritunganye ikintu kanaka. Nagomba ndababwire ngo muri iyi periode y'uku kwezi kw'icumi hariho amadosiye agiye kuba traité mu buryo butangaje utari wibaza yuko ashobora gucamwo agacamwo. Urafise ikibazo cy'uko Imana ikorera igitangazo cyo kukugurira parcelle, hari undi afise ikibazo cy'uko Imana imurihira amashure y'umwana. Abo bose Imana ibaha intahe. Amen. Amen. Reka ndubwire ubutumwa bwiza bwa Yohana igice 5 umurongo wa mbere, handitswe ngo hanyuma y'ivyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, Yesu aduga i Yerusalemu. Kandi i Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari ikidengeri mu giheburayo cyitwa Betesida, cyariko amabaraza 5. Muri yo hari hajyamye abantu benshi bagwaye, impumyi, abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe rimwe umumarayika yaramanuka aja muri icyo kidengeri akazikurura amazi, maze uwatambukiramwo ubwa mbere amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyo ariyo yose. Amen. Iki gice cya 5 kubandanya n'igice cya 6 gitangura kivuga ngo hanyuma y'ivyo, igice cy'indwi gitangura kivuga ngo hanyuma y'ivyo. Iyi periode yose y'aha hantu bari muri saison y'iminsi mikuru, bari mu maperiode y'iminsi mikuru. Iyi minsi mikuru Bibiliya ivuga ngo yari iminsi mikuru y'Abayuda, nibo bari bafise iminsi mikuru. Ahantu ngira ndahakubwira ko ijambo rikomeye Imana yambariye ahantu. I Yerusalemu nyene hari abantu b'ubwoko bubiri. Hari abantu bafise iminsi mikuru bari quelque part i Yerusalemu bariko barahimbaza. Bibiliya ivuga ngo hafi y'irembo aho nyene i Yerusalemu hariyo iyindi timu y'abandi bantu nabo basugirejwe n'ibibazo vyabananiye ingene babikiza, bafise ingorane, babuze ingene Imana, bari babuze ingene ingorane ata muntu ashobora kubakiza, mugabo bose bari i Yerusalemu. Umwe ku ruhande afise intahe ariko arayishinga anezerewe, uwundi nawe ahanyene kuri uru ruhande afise amarira, afise agahinda, afise amaborogo. Natangaye no kubwa Yesu aratangaje. Nagomba nakubwire ngo Yesu uku kwezi kw'icumi ari kuri programme yiwawe. Abandi barafise iminsi mikuru ntacyo, ariko urashobora kuba uri umwe mu bantu bafise ibibazo benshi Yesu afitiye programme wewe. Ubutumwa bwiza nza kuvuga bujanye n'ijambo programme kuri wewe. Haba hajya twasomye Yesu yaje kuri programme y'umuntu umwe, aje kumukorera igitangaza, acarakata arasubira inyuma. No ngaha mu kidengeri cy'Ibetesida yaje kuri programme y'umuntu umwe, ahejeje yongera kandi arakata arasubira inyuma. Nkundira ndakubwire ngo ubikunze no kuri programme yiwawe barashobora kuza. Ntiwitwararike abafise iminsi mikuru
kuko nawe arashobora kuguha umunsi mukuru nawe. Yesu ndamukunda. Yesu ni specialist. Yesu aratangaje. Yarabizi neza yuko muri periode turimo i Yerusalemu turi muri succession y'iminsi mikuru. Ntakujya no kubwira ni turi muri succession yo gushinga intahe. Ni intahe yiwawe irashobora kwinjira muri izi ntahe abandi bariko barashinga. Intahe yiwawe irashobora kuba insere mu bandi bariko barashinga intahe. Ahantu hariho ibintu bigoye gutahura. Bibiliya ivuga yuko umumarayika yaza rimwe na rimwe. Harashobora kumara umwaka ataje, hakashobora umwaka akaza rimwe akongera kandi akagenda. Kandi ibindi bintu biri ngaha ahantu biratangaje. Iyo bihenze bakagwayo ari babiri ntibakira, kuko hariho loi ivuga yuko hategerezwa kurokera y'umuntu umwe akaba ari wakira. Aha hantu hari abantu bakomeretse, hari abantu bavunagurika kubera kurondera igitangaza. Ndababwira ikintu kimwe. Bibiliya hari ibintu bimwe nico gituma ijambo ry'Imana dusaba ko Bibiliya tuyirimburako. Hari ibintu bimwe udashobora kubona kuri Bibiliya uri kurayisoma gusa urayisoma. Hari ibintu bimwe bigusaba ukagerageza kwiyumvira aho hantu hari hameze gute. Bibiliya ivuga ko hari hagoye abantu benshi, kandi umuntu wese yakira yategerezwa kuba ari umuntu ari capable kuzana abagangi bashobora gufata umuntu agira yajemo bakamuku, kuko ndisiri uko umuntu afise ubumuga bikunze ko amusunura yamutanze yaramusunura ku ruhande kugira ngo wabari bamutanga. Naho hari ikibanza cyo gukira, hari ahantu hari ikibanza cy'intambara zikomeye. Yesu acaraza abona umuntu vyagoranye, vyanse yuko hagira undi muntu yarabuze umuntu, kuko ndisiri ko uyu muntu yatanguye aha hantu hari abantu bamuzanye, kuko yari kuba ashoboye kuva ahantu agataha, yari kuca ataha kuko vyari vyaranse. Mu yandi majambo yarabuze n'inkomezi zo musubiza inyuma aho yaje ava kuko yamaze kurambika. Hariho situation n'ibihe umuntu acamwe bikanka yuko yaavance, bikanka yuko subira inyuma. Ariko nkundira ndakubwire ngo ivyananiye abantu ijambo ry'Imana ashobora kubitunganya. Aho wirutse ukagwana ukarondera bikanka, ijambo ry'Imana rishobora kugutunganiriza ikintu wirutse mu myaka n'imyaka mu mwanya mutoyi kandi uruhutse umerewe neza. Kandi nagomba ndababwira ikintu kimwe, ibi bihe turimo by'iri jambo ry'Imana ni ibihe prophétique. Ukwezi gukurikira tuzoba turi mu mafungo, murabizi mbega. None ushaka ko twinjira mu mafungo kandi ariko nigitangaza kuko ndisiriko na pasteur ntavyo yapanze. Ushaka ko tuje mu mafungo uri mu gihe ushobora gukemurirwamo umutwaro utarenze kujya mu mafungo, kuko udashobora gutegura amafungo ko aba amafungo yo gushima Imana. Ndagusubiriyemo, iyi periode turimo irashobora kukuremurira ikintu cyananiye ko abandi bakuremurura. Iki gihe turimo wizeye ijambo ry'Imana. Petero ahejeje gukiza ujya muntu yaragwariye ku irembo gito giza, harabaye dosiye ndende mu bafarisayo gushikaho Petero ababarira ngo mwebwe mugerageje kundaba jewe Petero, mubona yuko jewe Petero mfise ububasha bwo guhaguruka bwo gutuma uyu muntu ahaguruka. Nagomba ndabarire yuko umuntu yatumye umuntu ahaguruka ni Yesu Kristo, wa wundi mwanka kwemera niwe ashoboye, niwe wenyine yahagurukije umuntu. Hariho n'abantu ndiko ndabwira iri jambo ndiko ndakubwira nta capacité nimwe mfise yo gutuma icyo kibazo ciwawe jewe nka Jean nokemura icyo kibazo. Ariko iri jambo ndiko ndakubwira, iri jambo ry'Imana ndiko ndakubwira muri uyu mwanya mpagaze hano rirashobora kuguhindurira ubuzima. Yarabariye ngo muturavye twebwe ntidushobora uyu muntu nta kimwe twomukorera, ariko hari uwundi yaduhaye mission, niwe yatumye uyu muntu uyu munsi ahaguruka. Amen. Ni iki ukeneye ko Imana igukorera muri kino gihe? Ese urafise ikintu ushaka yuko Imana itunganya?
gira umuhigo ubwira Imana uti nimba uko kwezi ari kwiwanje ko gushinga intahe ndakereka ko kwezi kutarangira nanje ntashinze intahe. Nkundira ndakubwira urashobora kuba udafise abandi bantu bashobora kugusunika, ariko ubu urafise Yesu n'ijambo bishobora kugushikana ahantu wifuza gushika. Kandi tuko turakubwira ko ijambo ry'Imana riza ari prophétique, ntirikeneye kwitaho ingene umeze, kuko uyu muntu wo ku kidengeri yari umunyavyaha. Uyu muntu wo ku kidengeri yazingamiswe n'ivyaha, kuko Yesu yaramubariye ngo urabona ko wakize, wabonye ko wakize, genda ntuzusubire kandi gukora ivyaha. Urashobora kuba ufise amaesheke waguyemwo kubera ibintu wakoze, ariko nimba ijambo ry'Imana rije kugira ngo risubire kandi rikurestore, risubire kandi riguhinde intahe nshasha. Amen. Yaragize ibibazo ku buryo n'igihe Imana yamugendera atamenye ko Imana yamugendere. Ndagusubiriyemo, turi mu bihe byo gushinga intahe, nkuko aha i Yerusalemu bari mu bihe by'iminsi mikuru. Iyi minsi mikuru yamaze igihe kirekire abantu nabo basugirijwe n'ibibazo vyabananiye ingene babikiza, bafise ingorane, babuze ingene Imana, bari babuze ingene ingorane atamuntu ashobora kubakiza, mugabo bose bari i Yerusalemu. Umwe ku ruhande afise intahe ariko arayishinga anezerewe, uwundi nawe ahanyene kuri uru ruhande afise amarira, afise agahinda, afise amaborogo. Natangaye no kubwa Yesu. Yesu aratangaje. Nagomba nakubwire ngo Yesu uku kwezi kw'icumi ari kuri programme yiwawe. Abandi barafise iminsi mikuru ntacyo, ariko urashobora kuba uri umwe mu bantu bafise ibibazo benshi. Yesu afitiye programme wewe. Ubutumwa bwiza nza kuvuga bujanye n'ijambo programme kuri wewe. Haba hajya twasomye Yesu yaje kuri programme y'umuntu umwe, aje kumukorera igitangaza, acarakata arasubira inyuma. No ngaha mu kidengeri cy'Ibedesida yaje kuri programme y'umuntu umwe, ahejeje yongera kandi arakata arasubira inyuma. Nkundira ndakubwire ngo ubikunze no kuri programme yiwe barashobora kuza. Ntiwitwararike abafise iminsi mikuru, kuko nawe arashobora kuguha umunsi mukuru nawe. Yesu ndamukunda. Yesu ni specialiste. Yesu aratangaje. Yarabizi neza yuko muri periode turimo i Yerusalemu turi muri succession y'iminsi mikuru. Ntakujya no kubwira ni turi muri succession yo gushinga intahe. Ni intahe yiwawe irashobora kwinjira muri izi ntahe abandi bariko barashinga. Intahe yiwawe irashobora kuba insere mu bandi bariko barashinga intahe. Ahantu hariho ibintu bigoye gutahura. Bibiliya ivuga yuko umumarayika yaza rimwe na rimwe. Harashobora kumara umwaka ataje, hakashobora umwaka akaza rimwe, akongera kandi akagenda. Kandi ibindi bintu biri ngaha ahantu biratangaje. Iyo bihenze bakagwayo ari babiri ntibakira, kuko hariho loi ivuga yuko hategerezwa kurokera y'umuntu umwe akaba ari wakira. Baguye ari babiri narabwiye pastor turagereza kurimbura kuri ijambo. Ndabwira nti urabona ahantu hari harundaniye abantu, kuko umumarayika yinjiyemo bose baramubona ko yinjiyeyo. Bari barindire yuko avayo hama hagira umuntu wa mbere asimbirayo. Aha hantu hari abantu bakomeretse, hari abantu bavunagurika kubera kurondera igitangaza. Ndababwira ikintu kimwe. Bibiliya hari ibintu bimwe, nico gituma ijambo ry'Imana ridusaba ko Bibiliya tuyirimburako. Hari ibintu bimwe udashobora kubona kuri Bibiliya uri kurayisoma gusa uri kurayisoma. Hari ibintu bimwe bigusaba ukagerageza kwiyumvira aho hantu hari hameze gute. Bibiliya ivuga ko hari hagoye abantu benshi, kandi umuntu wese yakira yategerezwa kuba ari umuntu ari capable kuzana abagangi bashobora gufata umuntu agira yajemo bakamukura, kuko ndisiri uko umuntu afise ubumuga
bikunze ko amusunura yamutanze yaramusunura ku ruhande kugira ngo abari bamutanga. Naho hari ikibanza cyo gukira, hari ahantu hari ikibanza cy'intambara zikomeye. Yesu acaraza abona umuntu vyagoranye, vyanse yuko hagira undi muntu, yarabuze umuntu kuko ndisiri ko uyu muntu yatanguye aha hantu hari abantu bamuzanye kuko yari kuba ashoboye kuva ahantu agataha, yari kuca ataha kuko vyari vyaranze. Mu yandi majambo yarabuze n'inkomezi zo musubiza inyuma aho yaje ava kuko yari yamaze kurambika. Hariho amasituation n'ibihe umuntu acamwe bikanka yuko yavanse, bikanka yuko subira inyuma. Ariko nkundira ndakubwire ngo ivyananiye abantu ijambo ry'Imana ashobora kubitunganya. Aho wirutse ukagwana ukarondera bikanka, ijambo ry'Imana rishobora kugutunganiriza ikintu wirutse mu myaka n'imyaka mu mwanya mutoyi kandi uruhutse umerewe neza. Kandi nagomba ndababwira ikintu kimwe, ibi bihe turimo by'iri jambo ry'Imana ni bihe prophetique. Ukwezi gukurikira tuzoba turi mu mafungo, murabizi mbega. None ushaka ko twinjira mu mafungo kandi ufite ariko nigitangaza kuko ndisiri ko na pasteur ntavyo yapanze. Ushaka ko tuje mu mafungo uri mu gihe ushobora gukemurwamo umutwaro utarenze kujya mu mafungo, kuko udashobora gutegura amafungo yo aba amafungo yo gushima Imana. Ndagusubiriyemo, iyi periode turimo irashobora kukuremurira ikintu cyananiye ko abandi bakuremurura. Iki gihe turimo wizeye ijambo ry'Imana. Petero aheje gukiza ujya muntu yaragwariye ku irembo gito giza, harabaye dosiye ndende mu bafarisayo gushikaho Petero ababarira ngo mwebwe mugerageje kundaba jewe Petero, mubona yuko jewe Petero mfise ububasha bwo guhaguruka bwo gutuma uyu muntu ahaguruka. Nagomba ndabarire yuko umuntu yatumye umuntu ahaguruka ni Yesu Kristo, wa wundi mwanka kwemera niwe ashoboye, niwe wenyene yahagurukije umuntu. Hariho n'abantu ndiko ndabwira iri jambo, ndiko ndakubwira nta capacity nimwe mfise yo gutumura icyo kibazo ciwawe jewe nka Jean nokemura icyo kibazo. Ariko iri jambo ndiko ndakubwira, iri jambo ry'Imana ndiko ndakubwira muri uyu mwanya mpagaze hano rirashobora kuguhindurira ubuzima. Yarabariye ngo muturavye twebwe ntidushobora uyu muntu nta kimwe twomukorera, ariko hari uwundi yaduhaye mission, niwe yatumye uyu muntu uyu munsi ahaguruka. Amen. Ni igiki ukeneye ko Imana igukorera muri kino gihe? Ese urafise ikintu ushaka yuko Imana itunganya? Gira umuhigo ubwira Imana uti nimba uku kwezi ari kwiwanje ko gushinga intahe, ndakeneye ko ukwezi kutarangira nanje ntashinze intahe. Nkundira ndakubwira, urashobora kuba udafise abandi bantu bashobora kugusunika, ariko ubu urafise Yesu n'ijambo bishobora kugushikana n'uwifuza gushika. Kandi tuko turakubwira ko ijambo ry'Imana riza ari prophetique, ntirikeneye kwitaho ingene umeze, kuko uyu muntu wo ku kidengeri yari umunyavyaha. Uyu muntu wo ku kidengeri yazingamiswe n'ivyaha, kuko Yesu yaramubariye ngo urabona ko wakize, wabonye ko wakize, genda ntuzusubire kandi gukora ivyaha. Urashobora kuba ufise amaesheke waguyemwo kubera ibintu wakoze, ariko nimba ijambo ry'Imana rije kugira ngo risubire kandi rikurestore, risubire kandi riguhinde intahe nshasha. Amen. Amen. Yaragize ibibazo ku buryo n'igihe Imana yamugendera atamenye ko Imana yamugendere. Ndagusubiriyemo, turi mu bihe byo gushinga intahe, nkuko aha i Yerusalemu bari mu bihe by'iminsi mikuru. Iyi minsi mikuru yamaze igihe kirekire, ariko Yesu yumva yuko adakwiye gukundira yuko uyu muntu agwariye kuri iki kidengeri. Iyi minsi mikuru nawe nyine mujana.
ndifuza ko Yesu atagukundira yuko iki gihe cy'intahe kitakurengana. Amen. Amen. Reka nsubire Dekapoli rero. Niyo navuze ko nza kuvuga. Uyu muntu w'Idekapoli ni umuntu yari yarananiranye. Yari yarananiranye. Baragerageje kumuboha biranka. Bamufungishije iminyororo biranka. Nta kintu na kimwe bamukoza ko cyakunda yuko nta kintu na kimwe cyamufata. Bibiri ivuga yuko yajyama mu masenga. Sizijya mva dusanzwe tumenyereye. Amasenga y'imva ni imva zubatse. Ushobora kwinjiramo imeze nka chambrette. Nkijya bahambyemo Yesu. Warinjiramo. Umva, uno munsi ajyamanye n'iki kiziga, ejo yajyamana n'iki, ejo akajyamana n'iki. N'umuntu yari afise dossier mbi icafuye igoyingira umuntu ashobora kuyisobanura. Yari afise ubuzima buremereye, bufise agahinda. Bibiri ivuga ngo mwijoro yarararaboroga. Ariko ndakunda Imana. Naho abandi bose batamwumva, ijuru ryaramwumva. Urafise amarira atawundi muntu ashobora kumva, ariko ijuru ryumva. Urafise ikibazo waraba mugenzi wawe cyangwa mu muryango wanyu, hari umuntu ashobora kugikemura danku kigakunda, ariko ntikirakunda. Ariko nkundira ndakubwira ngo aho gahinda, uwo mubabaro, ijuru rirawumva. Yesu Bibiri ivuga ngo yagendagirira neza umuntu wese bahurira ku nzira ye. Nta muntu ntumwe yaparvena gutumbira Yesu yamuhishuriwe ngo Yesu amusige uko yameze. Yategerezwa guhinduka, ubuzima bwe bwategerezwa guhinduka. Amen. Amen. Uyu muntu Bibiri ivuga ngo yajya ava mu gisagara aje kuba mumva. Yarafise ubuzima bugoye ngene uwundi muntu yashobora kubusobanura. Natanga y'ahantu Bibiri ivuga ngo abonye Yesu ari kure, ngo acaraza aramusanganira. Sinibaza ko abadayimoni basanganiye Yesu. Ni ka muntu kujya muntu kari muri we, niko kaje karamusanganira. Kuko abadayimoni sinibaza ko bari baje gusanganira Yesu. Kuko bo bariko baravuga ngo nigiki gutumye uzino. Mu bantu twari dufise programme y'ukuzino, wowe ntiwarukiye kuzino. Kubera iki uzino? Mugabo muri uwo muntu kire. Ariko Yesu yumva yuko adakwiye gukundira yuko uyu muntu agwariye kuri iki kidengeri. Iyi minsi mikuru nawe nyene mujana. Ndifuza ko Yesu atagukundira yuko iki gihe cy'intahe kitakurengana. Amen. Amen. Reka nsubire Dekapoli rero. Niyo navuze ko nza kuvuga. Uyu muntu w'Idekapoli ni umuntu yari yarananiranye. Yari yarananiranye. Baragerageje kumuboha biranka. Bamufungishije iminyororo biranka. Nta kintu na kimwe bamukoza ko cyakunda yuko nta kintu na kimwe cyamufata. Bibiri ivuga yuko yajyama mu masenga. Sizijya mva dusanzwe tumenyereye. Amasenga y'imva ni imva zubatse. Ushobora kwinjiramo imeze nka chambrette. Nkijya bahambyemo Yesu. Warinjiramo. Umva, uno munsi ajyamanye n'iki kiziga, ejo yajyamana n'iki, ejo akajyamana n'iki. N'umuntu yari afise dossier mbi icafuye igoyingira umuntu ashobora kuyisobanura. Yari afise ubuzima buremereye, bufise agahinda. Bibiri ivuga ngo mwijoro yarararaboroga. Ariko ndakunda Imana. Naho abandi bose batamwumva, ijuru ryaramwumva. Urafise amarira atawundi muntu ashobora kumva, ariko ijuru ryumva. Urafise ikibazo waraba mugenzi wawe cyangwa mu muryango wanyu, hari umuntu ashobora kugikemura danku kigakunda, ariko ntikirakunda. Ariko nkundira ndakubwira ngo aho gahinda, uwo mubabaro, ijuru rirawumva. Yesu
Bibiri ivuga ngo yagendagirira neza umuntu wese bahurira ku nzira ye. Nta muntu ntumwe yaparavena gutumbira Yesu yamuhishuriwe ngo Yesu amusige uko yameze. Yategerezwa guhinduka, ubuzima bwe bwategerezwa guhinduka. Nkundira ndakubwire ngo ibibazo naho vyoshika ntibishobora kuguhindurira identity ufise imbere y'Imana. Amen. Ahantu nahasomye numva mose yashaka gukoroka. Hari igihe usoma ahantu ukamenga uriko urarengana, n'igihe usoma ijambo ry'Imana ukumva umenga ibintu vyose vyabaye aho hantu uriko uravyakimira, uriko uravyumva. Iki gitabo n'ubuzima turiko turagisoma, turabonamo igicapo cy'ubuzima bw'umuntu wari we wese ari hano. Umuntu wese ari hano arafise ishusho muri iki gitabo yishushana nayo. Ivyo ndimwo nakanaka muri iki gitabo ndiko ndamuraba bisa n'ivyo yararimo, yarabivuyemo. Ko yabivuyemo nanje nzobivamo. Haleluya, Imana ishimwe. Igihe prophétique kiragoye ingene umuntu akironderera amajambo yo kugisobanura. Ikintu kimwe tuzi nuko ijambo ry'Imana rije riba rije ku bantu kanaka biteze iryo jambo y'ukuri bahindurira ubuzima. Nkundira ndakubwire ngo iki gihe turimwo nisunze ivyo nasomye, intahe je niteze kubona ku bantu ni intahe zihindura ubuzima, zihindura sense. Ni gitangaza gihindura identite y'ukuntu rusanzwe umeze. Ni gitangaza kigukura ku rugezo rumwe kigagushikana ku rundi rugezo. Ivyo bikunze muri uko kwezi kw'icumi birashobora kubaho. Ninde yizera ikintu ndiko ndavuga? Ivyi wawe ntibiramara imyaka 38. Ntiharagera ahantu uja kuryama mu mva. Nturashika aho hantu. Imana ishimwe. Nagenda umviriza abantu bagiye barashinga intahe ngo naragwa niki kintu ndagisengereye imyaka n'imyaka kiranga ngo mugabo nisunze ijambo ry'Imana twabwiwe cyakunze, nisunze ijambo ry'Imana twabwiwe cyakunze. None mwibaza ko cyakunze kubera ni igihe cyuko icyari cyarananiranye gikunda. Ibi navyo bikubere nk'uko vyizeye. Haleluya. Yesu ngo amugeze imbere aramuraba, aramubaza ati witwa nde? Aramubwira izina. Rirya zina ryavuzwe n'abadayimoni bavuze, si urya muntu yavuze, havuze abadayimoni. Aca arabwira ati musohoke muve muri uyu muntu mumureke. Barasohoka. Bibiri ivuga ngo abari basanzwe bazi urya muntu bamubonye ahantu yicaye bavuga ati urya muntu muri siri ko yakize. Kuko turavye ingene tumuzi uyu muntu, biragoye kwizera ko yakize, biragoye kwizera yuko Imana yamugeye. Urazi Imana kugukorera igitangaza ku buryo n'umuntu ashobora kugeranya akavuga ati muri siri ko cyamubayeko. Nkundira ndakubwire ngo Imana iri capable kugukorera ikintu ku buryo n'umugabo wawe mubwira ngo Imana cyakindi twari tutize yagikoze, umugabo wawe akubwira ngo uri siri ko Imana yagikoze mubana. Nico kintu naje kubwira kuri muri gitondo. Imana igukorera ikintu kizazanira na wa muntu yari hafi musangiye dossier azazanigwe ku buryo yibaza ati eske uri siri ko Imana yagikoze? Ego, Imana yagikoze. Iki nico gitangaza nifuza ko Imana gukorera muri kino gihe turimo, kizazanira n'umuntu vyari vyitwa yuko akuzi. Igitangaza kimutume akuyobegwa. Mwumvise ko nabasomeye ahantu h'abantu honyene gusa bagiye barazazanira abantu gusa. Yabo kidengere Bedesida yaragiye harabaho discussion. Barabaza uri siri ko ari we wahora uryama hahajya. Hari ibintu bigoye gutahura. Uri siri ko ari wewe wahora uryama hajya ahantu kuri ya kidengeri? Ni jewe nahora njyama hajya. Baranka kwemera ko rero yajyama hajya. Ujya muntu yavutse ari impumyi, harageze ahantu abafarise bamubwira ngo eka wewe ntiwavutse uri impumyi. Baranka. Iyo ni Imana yonyene ishobora gukora ibintu mwene ibi.
imana ikora iri capable gukora ikintu gihanagura kahise abantu bakwise, imana kahise kagahanagura mu mwanya mutoyi, bakakubona muri kubu, bakagerageza kukwitiranya no muri kahise, bakabura aho mufataniye muri kahise. Iyo ni imana yonyine ishobora kubikora. Barahamagara abavyeyi biwe bati, uyu nivyo yavutse ari impumyi. Abavyeyi biwe birevuga ngo kubera ngo gutinya abafarisayo, barababwira ati icyo tuzi, uyu ni umwana wacu. Icya kabiri naco icyo tuzi nuko yavutse ari impumyi. Ngo ikigira gatatu cingene imana yamukoreye igitangaza, témoignage ni yiwe. Nkundira ndakubwire ngo intahe ni iwawe. Turabizi ko ari umwana wacu, turabizi ko akijijwe, twora tumubona ajya gusenga iminsi yose twama tumwumva ariko aratakambira Imana. Rero ingene vyakoretse ntitubizi, ni mumwegere mumubaze abashingira intahe, kuko ni wazi uburemere bw'uwo mutwaro agendanye nawe imyaka n'imyaka ingene umeze. Je diheze na naba bari ndababwira nti nta muntu numwe ashobora gutwara uburemere bw'ikibazo ufise atari wewe wenyine ubufise. Nta muntu numwe ashobora guha agaciro umururazi ufise atari wewe wenyine ufise uwo mururazi, kuko ni wowe wenyine utahura, ni wowe wenyine uzi amajoro urira, ni wowe uzi ikiguzi byagutwaye. Nagomba nababwire ngo ntimuze mubone ngo umuntu asa neza ngo yisize neza. Hari ikintu abuze imbere y'Imana. Urinze ubona umuntu aparvenye kuza kurondera Imana, ari umutunzi aje kurondera Imana, hari ikindi kintu abona yuko Imana amafaranga afise n'ivyo afise adashobora kuronka, ari Imana yonyene ishobora kugikora. Ndiko ndakubwira ikintu Imana ishobora gukora yonyene atawundi mwana w'umuntu ashobora gukora. Ndiko ndavuga Imana ishobora kukwinjiza mu muryango. Nkundira ndakubwire ngo witege kwinjira mu muryango utari witeze yuko wofa wugurutse mu buzima bwawe. Kandi uyu muryango ndiko ndavuga arashobora ko ari umuryango w'igihugu, kuko no kuri frontiere ni umuryango, no kuri frontiere ni umuryango, bariyeri bayuguruye ni umuryango. Itege kwinjira, itege guca mu nzira utari bwacemo, itege kwicarana n'abantu utari bwicarane nabo. Wa mukobwa wa mwigeme, itege kwicarana n'umusore utari bwicarane nawe mu buzima bwawe. Uku kwezi ni ukwezi kw'intahe kuri domene zose z'umuntu wese ari ngaha muri kino kibanza, guhera ku munyeshuri ari ku ishuri gushika ku mupapa ari mu rugo. Ni ukwezi kw'intahe. Amen. 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 Idekapoli hari ahantu bashingira intahe gusa, hari ahantu hariho n'ikibanza cya témoignage gusa. Yesu ntiyakunda yuko uyu muntu aguma ari Dekapoli afise ubumuga bumeze uko. Vyategerezwe ko akemura iki kibazo kugira ngo asubire aho yajaza. Ahantu abantu baragirira ingurube siyo yari adresse y'uyu mugabo. Adresse ni gisagara yajavamo, nico cyari adresse yiwe. Amen. Amen. Nimba turi mu gihe cyo gushinga intahe, nkundira ndakubwire ngo urafise Dekapoli yiwawe yo gushingira intahe. Urabona ko ndiko ndavuga ijambo atantahe ufise, vuba cyane uzoshinga intahe kwifise. Erega nta tandukaniro rihari. Usa n'aba bantu bavuye ngaha bari mu gihe bashinga intahe, bari bicenga. Nta bantu bashinga intahe imbere yanyu bari ngaha, imbere yanyu nta bandi bashinga intahe bari ngaha. Turi muri succession y'intahe. Amen. Amen. Hallelujah. Ese kiri jambo urashobora kugizera? Hariho Dekapoli, hariho Dekapoli, hariho Dekapoli yiwawe Imana igiye kuguhagarikako.
hariyo ahantu Imana igiye kuguhagarika kugira ngo igutandukanye n'abandi bantu. Hani nkundira ndakubwire ngo bivanye n'uburemere ikintu Imana igiye gukora kizotuma bakuzazanirwako. Nkundira ndakubwire ngo hariyo n'abandi bazova bagira jalousie. Urazi ko hariyo abantu Imana igirira neza umuntu abandi bakababara. Hari umuntu agiye kuvyara hama haba abantu banubwira ngo asigaye yishima kubera yaronse ikibondo. Ego none ubu uri kurishima, ubu waronse ikibondo uterezwa kugira gute? Kwishima. Imana gukorera ikintu gituma bavuga ngo yarasanzwe afise umutwaro, mugabo inyishu yiwe yagituma yishima gose. Ego none utishimye ku kintu Imana igukoreye witeze kwishima ku kiki? Turamuzi yakuze ukuntu kunuku, nimba mubona asigaye afise akanyara no kubera Imana yakoze ikintu. Ego amanyamategwa ni iki? Kuko nigihe wari ufise agahinda ntibagufasha kurira. Kandi sinarisanze mvuga ubutumwa mwene ubu ngabo nabwira ikintu kimwe. Hariyo abantu bankana, hariyo umuntu yanka wundi kubera yamerewe neza, ukamenga ashimye yuko yoguma amerewe uko nyine ameze. No Bibiri ivuga ngo kijya kibanza ha hantu nyene ba bantu nyene bababwiye ngo ntimuri abana b'Imana, bajya abantu nyene kijya kibanza nyene hajya nyene niho bazosubira kandi babarire ngo muri abana bisumba byose. Hajya nyene ko ndabona ayandi mazina yiyongeye ku izina wari usanzwe ufise. Wari usanzwe ufise izina, hari irindi zina rigiye kwiyongerako, yitwa Jean Claude, asigaye akora. Ego yari inkumi agiragire dote. Ego hari indi identite igira imate kuri identite wari usanzwe ufise. Yaramaze iminsi asaba amarifti, asigaye afise imodoka. Ego tumuravye vraiment ntiyabura amafaranga ya taxi, mugabo yaronse imodoka. Ego ngerageje kumuraba nabona umenga Imana nta kintu na kimwe yomukorera, mugabo ndiko ndamuraba umenga ari ikintu Imana yamukoreye. Ego kuko uwo muntu ntazi igihe turimo, turi mu gihe cy'uko umuntu wese wa gravity ahagarara ngaha agashinga intaha. Nkundira ndakubwire ngo no muri ivyo ufise naho nyine ashobora kuhaguruka iyindi ntahe. Yavuye uyu umwaka uheze yabaye wa mbere yarafise 70%, umugabo ubu yabaye wa mbere afise 90%. Ego kuko turi mu gihe cy'uko hejuru y'intahe umuntu yari asanzwe afise hari iyindi nayo twiteze muri kino gihe. Ntutangare kubona hari iyindi ntahe yiyongeye ku yari usanzwe ufise, kuko mu buzima harabaho igihe cyo kurira, harabaho n'igihe cyo gutwenga. Kuko umuntu tumumenya ko ariko ararira kubera atari karatwenga. Contraire yuko umuntu atwenga acarira. Kandi Bibiliya ndayikundira avuga ngo aha munsi y'izuba ikintu cyose kirafise igihe cyacu. Amen. Nkundira ndakubwire ngo mu byo ndiko ndumva Yesu yitegeye gukora, ndiko ndumva ibintu bihindura ubuzima, ndiko ndumva ibintu bituma iki kintu nakivuze mwibaza ko nakivuze niyoroheje. Nakubwiye ngo witegeye kubona ikintu Imana igukorera, n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe ashobora kuzazanirwa. Muramaze kubona ikintu Imana ikora mukaca muduta. Nico kintu ndiko ndavuga. Ikintu gishobora kukurengera
ukiyumvira ingene Imana yagikoze ukabibura. Niko ndavuga. Urafise kontra, yego, itege n'iyindi kontra hejuru ya kontra wari ufise, kuko turi mu gihe cyo gushingira. Wari ufise kontra uvuga ngo iyi kontra ngo izorangira kuri periode kanaka ngo izobiheze. Ijambo ry'Imana ndakuzanira rivuga ngo hejuru y'iyo kontra ufise harashobora kwiyongera kw'indi kontra ije ku bwa kino gihe turimo. Bene data, kontra ni igipapuro, mugabo kwari igipapuro ntushobora kuciha. Hejuru y'akantu wabona umenga kagira karangire, hejuru y'ikiro wabona umenga kigira gishike ku musozo wacu. Nagomba ndakubwire ngo hari ikintu gishasha kigiye kwiyongera ko kandi. Wahora udandaza ufise ubwoko bumwe bw'ibintu udandaza ntibwunguka. Nagomba ndakubwire ngo hejuru y'ubwo bwoko bw'ivyo udandaza hagira hazi ubundi bwoko bw'ibindi bintu navyo udandaza bifatanya n'ivyo wari usanzwe udandaza. Kubera iki? Ni igihe cyo gushinga intaha. Ko ndavuga mu mavuta y'ikintu ciyongera ku kindi kintu. Ndiko ndavugira mu mavuta y'ikintu kidakama kibandanya. Amen. Amen. Ndizera ntakekeranye la majorité y'abantu bari ngaha muri 40 jours muzaba mufise amarira yo gushima, apana y'imitwaro. Bibiri ivuga ngo turiko tuvuga nk'abavugishwa n'Imana, turiko dutanga nk'abantu bafise ububasha. Ijambo ry'Imana ntiriza rije gufyina. Ufise amanota mabi ku ishuri, fata ijambo ry'Imana urishire mu vyigwa riduza amanota. Ukora ivyo wamagariwe gukora, hama ijambo ry'Imana rikwereka ingene ubuntu bushobora gutembagaza ibindi bintu byinshi wari wibaza ko bidashoboka. Imana ishimwe. Ndashobora gufyina n'ibindi bintu byose, ariko ijambo ry'Imana nagomba ndababwire ngo iri jambo ry'Imana ndiko ndavuga, turiko turavuga niryo riko rigenda rihindurira ibihe abantu bicaye ngaha. Niryo rihindura ibihe, niryo rihindura ingene umuntu yari asanzwe yitwa. Ijambo ry'Imana rishobora. Nkundira ndakubwire ngo iyi minsi 40 tugiyemo, la majorité muzoba mufise intahe. Uramaze kugira amafungo yo kwisonzesha kubwo gushima. Nkundira ndakubwire ngo nuzo afise umutwaro mu masengesho azovuga ngo Mana ndafise umutwaro, mugabo la majorité y'imitwaro mfise ngerageje kuraba nta yindemereye cyane hariyo tuma ntashobora kugushima muri iyi minsi 40. Nimugerageze kwiyumvira impamvu iki gihe turi mu citangwa iyi minsi 40 imbere. Amen. Navuze ngo na frontiere y'igihugu n'umuryango. N'umuryango winjira nkuko winjira mu yindi miryango. Navuze ngo n'umugabo wawe n'umugore wawe arashobora kukwibagira bivanye n'ikintu Imana yagukoreye. Navuze ngo Yesu akora ibitangaza par programme. Arinze aza kuri programme, menya yuko ugira ufyinishwe mu rwego utahora wibaza mu buzima bw'iwawe. Wahora witwuku ugiye kwitwuku. Hejuru y'izina ufise hari irindi zina rigiye kumata ku izina wari usanzwe ufise. Hejuru y'izina bakwita hari irindi zina rije kwifatanya n'iryo zina ry'iwawe, kandi iri zina rishasha rije hari irindi zina rije guhanagura. Amen. Murashobora kuvyaguruka. Hari umuntu yarayibaza yuko yaguma yimvira yuko akazi kagira gahere. Kagira kabandanya.
hariho umuntu yarazi yuko hariho ahantu bigira bicikire, bigira bibandanye. Amen, amen. Mpemu yera, turagushimiye kubwa kino gitondo. Mana, ndanezerewe na kino gihe turimwo cyo kugushingira intahe. Ndagushimiye yuko uri Imana yo kwizerwa. Mana, nkundira ndakubwire ngo ndagushimiye kubwa abana bawe bose umaze guha intahe muri kino gihe tumazemo iyi minsi ishika kuri 16 17 tumaze ukuntu kwezi gutanguye, abo maze guha intahe, abari hano n'abari kure uri gukomeza kubaha intahe. Ndagushimiye yuko Mana uri kurashimangira ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo rihindura ibihe ku mwana w'umuntu. Urakoze kuri Imana yo kwizerwa, urakoze kuri Imana y'ubuntu, urakoze kuri Imana y'imbabazi. Ndagushimiye ko kino gihe turimwo ari igihe cyo kugendererwa n'Uhoraho, n'igihe cyo kwemererwamo nawe, n'igihe Mana cyo guhindurirwa ubuzima, n'igihe Mana cyo kuganirizwa, n'igihe cyo kumuvyeyi afyinisha abana, n'igihe yuko umutsima umukate wabikiwe abana bawakira, kuko ijambo yera tubira ngo ibitangaza n'umukate w'abana. Turagushimiye ibihe turimwo byo gushinga intahe. Ndagushimiye ko bw'intahe ziri imbere z'abagiye guhagarara hano bagushingira. Ndagushimiye ko Imana uri Imana igiye kugurura imiryango, uri Imana igiye ko Mana kuzuriza abana bawe, uri Imana igiye kubagurira imiryango, ugiye kubagirira neza kubw'ijambo ryawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe. Ndahezagiye abana bawe ngo bagire neza. Guhera kuri uyu mwanya nditeze kumva intahe, turiteze kumva intahe yiherekeje kino gihe turimwo cyo gushingirwa intahe. Ndagushimiye yuko utibagiye abari ku kidengere cy'i Betesida, naho i Yerusalemu hari iminsi mikuru wahamagariye n'abandi kuyinjiramo. Ndagushimiye abana bawe ugiye kwinjiza mu minsi mikuru, basangamwo abandi basanzwe bafise iminsi mikuru. Barafise abo mu kibano babiri mu minsi mikuru, barafise bagenzi bafise iminsi mikuru, barafise abo bazi bisa no kuba bari mu minsi mikuru. Ndagushimiye ko nuwumvise ijambo ryawe ugiye kumugenderera nawe ukamwinjiza muri kategori y'abafise iminsi mikuru. Izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.